bikeya biba bigiye bitandukanye sinzi ko waje kwidondora ariko aravuga nitwa Grife Kanisila murakoze cyane rwose mbewe byakujya mu kugira ngo usubire kuza ngaho muri akademi bakizingasonga gusa tuzi ko abakobwa bavukana impano y'ubutezi mbewe waje kuza jewe naje kunonosora nozita kunonosora kwa nsanzwe ndabizi bimwe kandi ni passion yanje kuva kera nashatse rero kuja en detail kunige neza amashuri ishobora kuvamo ikintu nakora binteze turazi ko abantu usanga abaranga ko ari shap biruka twatubona umenga big sana ko birakorohera ko nzagira mu kumara ego cyane burya passion ni ikintu gikomeye kirarengeye ibyo umuntu aba abona guca mu maso donc urashaka umwete urashaka ishaka ni ikintu uko rukunda nakaye kamotera abandi bari hirya no hino kugira ngo ashobore kuza kwitabira bino bintu hari abantu benshi batabyumva ko kuza kwiga guteka ari ibintu umenga umuntu waje gusira nakaye kamotera abantu bari nobabwira yuko batotinya avant nanje ntaraza nibaza ngo ndahantu naraharondera bonda habura ngo nyuma cyane ko habaho cyangwa ntinya kuza kwiyandikisha nibaza ngo biranzinze cyane rero nobabwira yuko bitanzinze na gato nimba ariyo ndoto yawe ukabukunda guteka ikaze karibu mu muryango uryoshye mu muryango witanaho mu muryango utajyana umutima barakwereka neza ukuntu ushobora gukoresha iyo passion yawe ikakugira akazo kanyuma mbe nakari karusho ukuye ngaho muri akademi ko tubonye abahaye nakari kandi karusho ako yapaye naronse agashimwe k'igitabu n'ibirungo kumenya gukoresha ibirungo kumenya ryari ubikoresha bizofasha cyane murakoze cyane rwose murakoze nawe yego cyane uko mubona twafitiye umunyeshuri yashoboye kuba yogira ikiga byo kwiga nta kino gihe tumusatse mwakire ku mbuga zacu kugira ngo ashobore gutanga byinshi ashobora kwidondora no kwatukurikirana kuri Ale Volongi first 2000 karibu cyane ngaho ku mbuga zacu aho tugomba urabona ko afise n'indya vraiment zishobora kuba zateguye abanyamiko tugiye bagatiko nawe indya nziza vraiment abakunzi bacu barabibona cyane rwose kandi cya mbere mbe ngaho muri akademi de la cuisine gasonga kubabuza kwiga kubera ko dusanzwe tuzi ko abakobwa benshi bavuka bazi guteka abagande bafite ubumenyi bumwe kugira ngo kujya gukora ahantu niga kuti nigirashindaraku urandika mukora amapatike cyane urabona neza ko washobora woroza certificat ronoje rero ko muri byo gukora ibyo ugiye kwarangiza ariko none cyafungura no kwitanga abandi binakunze naje nkashaka gutanga ibyigwa by'abana atugushimire cyane ibyo n'umusizi yabona
turagukengurukiye kuri uyu munsi mwiza wadushikanije kw'amahoro, turagushimiye kuri izi nteguro nziza, turavuze merci Seigneur. None Mana turaguhaye ikaze ubane natwe udushigikire, warasezeranye Mana yuko uzoguhamagara nawe uzomwitaba, ibikorwa byose biza kubera hano ubibemwo, uduhe umunezero kuko ari wowe utanga, tubisenzera mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane banyakubahwa mukoraniye ngaha, abanyeshuri mwakurikiranye izi nyigisho, batumire muri ngaha kuri uyu munsi, abarongoye intwaro, abakora amashyirahamwe agiye atandukanye, abarongoye amahoteli atandukanye ngaha mu gisagara cya Bujumbura n'inyuma yayo, namwebwe bamenyesha amakuru, tugire umwaka mushasha. Uyu munsi turi igenekerezo rya 4 ukwezi kwa mbere, kuvuga ko ari umunsi udasanzwe mu kigo cyacu cya Académie de la Cuisine Gastronomique, dusanzwe dukurikirana urwaruka mu bijanye n'inyigisho zo gukinjika kugira ngo babe abantu bafise kazoza keza, bafise imigambi, bafise imbono y'aho bazoshika. Kuri uyu munsi twarawushimye cyane kubahuriranye n'intango z'umwaka, ari nawo mwaka wo gusohora urwaruka rwacu rwakurikiranye inyigisho. Aba banyeshuri batangiye bashika kuri 54, ariko abashobora kuronka certificat zabo uyu munsi ni 31. Ikindi naco impande ya certificat, hariho abagaragaje ubuhanga budasanzwe mu gutsinda ibibazo bijanye n'inyigisho bagiye barakurikirana, no kuvuga inyigisho zari zabahamagaye kwiga ico twokwita diplomatie en agriculture, ibijanye n'ubwigenge mu bijanye n'imyuga, barakurikiranye ibijanye n'isuku no kuziganya ibifungurwa. Muri ibi vyigwa bakurikiranye hariho abagaragaje ubuhanga budasanzwe, bashoboye kuronka ama-attestation bashika kuri 25. Rero uyu munsi ni udasanzwe kuri twebwe, ari naco gituma twagombye gutangura umwaka turi kumwe n'abantu bagiye batandukanye, urwaruka rwacu, namwebwe abavyeyi barungise urwaruka bakizera ikigo ca Académie de la Cuisine Gastronomique. Iki kigo uru n'urwaruka rugira kabiri rurose impamyabushobozi muri iki kigo, ariko tumaze kubona ko benshi bagiye batandukanye, barafise aho bagiye barashika, barafise uko bagiye barashika ku ndoto zabo. Iyi niyo mvo yatumye dukomeza inyigisho muri iki kigo. Turakeje cyane kuri uyu munsi, mwebwe abavyeyi mwakoze ibishoboka byose mukarungika urwaruka rwanyu mu kigo ca Académie de la Cuisine Gastronomique. Mwikomera amashi cyane. Ndemera atamakenga ko urwaruka rwanyu aho bukera rugiye kubereka ibyo rwashitseko, ko by'ukuri inyigisho bakurikiranye zabagiriye akamaro. Turakeje namwebwe nyene mwakoze ibishoboka byose impande y'akazi musanzwe mukora, mugaheba umwanya n'uburuhe bwinshi mukaza gukurikirana izi nyigisho zo ku mugoroba. Namwe turabakomeye amashi cyane. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, ni umunsi w'akanyamuneza ku rwaruka rwacu.
dutanguye umwaka w'ibihumbi 2026 tubipfuriza imbono nziza, tubipfuriza iterambere, tubipfuriza gushika ku ndoto zanyu. Mwese uko muri ngaha uyu munsi turabakiriye, muze dusangire umwaka tunezererwe, kandi ndabamenyesha ko mutegura n'akazoza kanyu, kuko amezi 3 asigaye imbere agoye gusumba amezi 3 mwamaze muri Académie de la Cuisine Gastronomique. Kandi kuri uyu munsi kusiguro twateguye ifise icivugo kivuga giti rwaruka ni twebwe Burundi bw'uyu munsi, ni twebwe na Burundi bw'ejo. Mu by'ukuri intambwe tugezeko twaravutse twumva ko turi ba Burundi bw'ejo, ba Burundi bw'ejo. Ibi bituma tubona ko kazoza twoba banzobanda bikora. Ariko hamwe n'ivyo kuri uyu munsi, isiguro y'uno munsi tuza gusangirira hamwe iraza kutwereka by'ukuri ni gute noba Burundi bw'uyu munsi, ni gute notangura gutegura kazoza kanje gushika guhera uyu munsi gushika muri kazoza. Ntitwifuza ko twitwa aba Burundi bw'ejo, ahubwo twiteguye kuba ba Burundi bw'uno munsi. Turabakeje cyane, murahawe ikaze mu kigo ca Académie de la Cuisine Gastronomique, mwisange turabakiriye. Barezi mukoraniye ngaha mwaherekeje urwaruka rwacu, banyakubahwa nshuti n'abagenzi mwaje gushigikira urwaruka rwacu, banyeshure twamaranye amezi 3 mwashize ngaha uyu munsi, banyakubahwa barezi twafashanije inyigisho mu kigo ca Académie de la Cuisine Gastronomique, muhaguruke muramutse aba bavyeyi batugendeye. Mwicare, aba ni bamwe mubo twafashanije kurera urwaruka. Banyakubahwa mwaje muserukira Hotel Milton, muhagurutse muramutse aba bagenzi bacu. Banyakubahwa mwaje muserukira Hotel Zion, muhaguruke muramutse aba bagenzi bacu. Banyakubahwa muva mw'ishirahamwe Giving Hand Vocation, muhaguruke muramutse aba batumire bacu. Namwe mwese mugiye mutandukanye mwashitse ngaha mu byubahiro byanyu, turabahaye ikaze, sangwa umwaka w'ibihumbi 2026. Uyu mwaka turawipfurijemo amahoro, imihezagiro n'imigisha, n'ivyo byose mwipfuje bizobabeko nk'uko mwavyipfuje. Uyu munsi ugizwe n'ingingo zibiri. Ubwa mbere twakoraniye ngaha kubw'urwaruka rwacu mubona uruberewe ngaha imbere yacu, kugira ruhabwe impamyabushobozi rwakoreye. Twakoraniye ngaha kandi nk'abaryango ba Académie de la Cuisine Gastronomique kugira twipfurizanye umwaka mushasha. Turahimbawe cyane no kubaha ikaze. Uyu munsi kandi urajana n'icivugo cyacu kidasanzwe cy'uyu munsi. Twahariye iki gikorwa cy'uno munsi arico kivuga ngo rwaruka ni twebwe Burundi bw'uyu munsi, ni twebwe Burundi bw'ejo. Iri niryo jambo ryaduhagurukije uno munsi, ari nazo ndemesho urwaruka rugiye gutekererwa. Mu bigiye guca ngaha, mu ndemesho ziza guca ngaha
turaza kubona ibintu byinshi, turaza kubumvira byinshi. Namwe bavyeyi mukoraniye ngaha, inshuti n'abagenzi, turakeneye intahe zigiye zitandukanye kugwaruka rwacu, uko mwagwakiriye, uko mwarubonye kuva rutanguye izi nyigisho ngaha. Intahe zanyu turazikeneye. Namwe gwaruka twabanye muri iki kiringo c'amezi 3, impanuro zanyu uno munsi turazikeneye. Ndabifurije ikinyobwa muriko muranwa ko cobatemba neza, tukaza guhimbaza uyu mwaka twese turi hamwe. Eka kandi ndanabibutsa ko uyu munsi warateguwe mu buryo tuza gufungurira hamwe, twongere twibukanye ubumwe bwamye buranga abarundi. Uyu munsi kandi urimo utuganuke tugiye dutandukanye. Hariho abantu twagiye turabana neza mu bihe bigiye bitandukanye. Aba simvugira mu ntamatama, ngabira ku mugaragaro. Hariho abakurikiranye izi nyigisho, novuga uwa mbere tugiye gushimira ni Liese Sierra. Ashike ngaha imbere atore agashimwe keza. Turamushimiye kubera uyu munsi yakoresha déplacement y'ibihumbi bishika 40 aje muri izi nyigisho gushika ngaha kw'ishure no gusubira inyuma, kandi yaritwararitse ivyigwa uko byashoboka kose. Turagukeje cyane, turakwipfurije iterambere. Ibyo bintu biraryoshe, birateza cyane guhabwa agashimwe kuba waritanze, biratera uburo no ku bandi banyeshure. Turagiye gushimira kandi abanyeshure bagiye bitanga mu buryo bugiye butandukanye. Turashimiye kandi Nizere Chloe, yari afise amabanga menshi cyane ariko yaritanze cyane, naho yamara umwanya muto. None akumenyesha ko ufise amanota meza mu vyigwa wakurikiranye. Abereye amashi, tubinezererwe, tumirwa amashi. Ibigundere nivyo vyitanga. Turashimiye kandi uwitwa Niyonyishu Samuel. Niyonyishu Samuel yarakurikiranye inyigisho kandi yaritwararika cyane gutonda kugihe. Tukaba twizigiye ko nakazoza k'imbere kazogenda neza. Karibu utore agashimwe kawe. Turebye Samuel Rumwizi. Wahawe igitabo kizokwigisha gutegura uburyo bugiye butandukanye, yaba inkoko zigiye zitandukanye. Nifuza ko uzoba umuhinga mu gisata c'ubuhinga bw'inyama. Nizera ko ejo hazoba heza. Turashimiye kandi Harerimana Desire. Harerimana Desire asanzwe yubatse, ariko yarakurikiranye izi nyigisho aritanga cyane. Nukuri atari kimugoye ntigeze asiba n'umunsi n'umwe. Twabanye ahantu henshi hatandukanye, ufise ejo heza. Arabereye amashi vraiment, yubatse je nacyo nishobora. Vraiment arabereye amashi Desire kabisa, félicitations. Iki gitabo urose kirimo ubwoko bwinshi bugiye butandukanye bw'amasupu, bizogufasha kongereza ubumenyi warose muri akademi.
Turakeje kandi abandi bakurikiranye izi nyigisho. Turakengurukiye cyane uwitwa Everine warakurikiranye izi nyigisho ku buryo bubereye, wateguriwe agashimwe. Karibu ngaha ukakire. Amashyi bwa Everine. Novuga ko ikiringo c'amezi 3 giheze yasivye gake, kandi warerekanye ko ufise iterambere n'ejo hawe ari heza. Everine no ku kazi ntazarasiba, biragaragara ko ari umukozi mwiza, arabereye amashurwe vraiment. Urose igitabo kizogufasha kubandanya ubumenyi bwo gutegura iby'amasarari. Turakeje cyane kandi kari kuri ubu Alex. Kari kuri ubu, amashyi kuri kari kuri ubu. Kari kuri ubu yaritanze cyane. Novuga ko muri aya mezi 3 n'umunyeshuri yasivye gake kaba. Uzogire iterambere. Iki kizogufasha muri patisserie no kubandanya gutera imbere. Turakeje kandi uwitwa Nkurunziza Beauty Bettina yakurikiranye inyigisho ari kuri kaminuza. Nibaza ko n'uyu munsi yaje gutwara certificate avuye mu bibazo, ariko atari bimugoye, ntiyigeze asiba. Turagukeje ku kwitanga kwawe, naho byashika ugataha amajuru kandi ukabutaha kure cyane. Children aramerita. Turakeje kandi Rodrigue yarakurikiranye izi nyigisho n'umutima wiwe wose. Karibu utore agashimwe kawe. N'abari inyuma barabishigira nawe Rodrigue, aturamerita vraiment. Barashobora kongera amashyi nimba atanzigwa. Wow, thank you. Uyu ni umwana yitanga cyane. Twakoranye henshi, haba amajuru twagiye turararana henshi, haba muri perezidanse n'ibindi. Yaranyeretse ubwitange mu gikorwa cya cuisine nuko akunda umwuga. Rodrigue Rumwizi, bebe sana. Urose igitabo kikwigisha gutegura ibijanye n'ubuhinga bumwe bwo kugiriya ibyo twita barbecue mu buhinga mu mvugo y'igikoni. Ndazi uzoronka ubumenyi bwinshi bwiyongereye. Turakeje kandi uwitwa Peggy, warakoze cyane, waritwararitse inyigisho naho byashika bikagorana,
yaraboneka ko afise umutima wo kwitanga cyane cyane mu gusubiramo ivyigwa vyinshi twaba twize mu ishuri akanabitwereka muri pratique. Ugiye kuronka igitabo kizogufasha kandi mu bumenyi bugiye butandukanye bwo gutegura ivy'amafromaje. Uze ugisome kandi uze ukizigame. Amashikuriwe Reka turangize kandi kuwa nyuma nishimwe Christabella. Christabella naho byashika bikaboneka ko usa n'ufise amagara make, ariko turagukeje cyane ku ntambwe ufise cyane cyane mu gisata ca patisserie. Warerekanye ko ubumenyi warose ubukurikije kandi buzogira akamaro. Iki ni igitabo kizogufasha cyane cyane mu bijyanye n'ibyo gukora amagato, amakeke n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ubumenyi bwawe bwiteze ko buzokongerekana. Mu kubituriza umwaka mushasha no kubituriza iterambere muri uyu mwaka w'2026, mwese ndabakengurukiye cyane, mwikomere amashi muraba agaciro. Niteka kuri uyu munsi kubona mwaje gushigikira urwaruka rwanyu. Ni iby'ukuri ndazi ko mu mwaka uzokurikira wa 2027 muzogaruka ngaha kudushingira intahe mutubwira intambwe urwaruka rwanyu rwagezeho. Turakeje na mwebwe nyene mwitavye ibi birori muri mu bimirije gutangura promotion izoza. Ndabipfurije kuzohiganirwa udushimwe tugiye dutandukanye mu byo muzokora. Ndabipfurije kuzokwerekana intambwe nziza, haba iyo muzoba mugiye mu stage muzobe abana beza. Ndizeye ko mu mahoteli yashoboye gushika ngaha uyu munsi maza gukurikira impanuro nyinshi, maza kuharonka n'indemesho nyinshi, kubera ko ubu buzima barimo igihe kinini. Ni byinshi muza kurigirako, mukatuba tubakengurukiye cyane. Mwandanye kugira umunsi mwiza, urukano rubatende neza, mukanya naho ndazi twaza kuraba n'ibindi. Urakoze cyane DG wa Académie de la Cuisine Gastronomique, turagushimiye cyane. Amashikuriwe arayamerita, arakwiriye amashi, ni umuntu mwiza cyane, abikora neza cyane. Urakoze, turabigushimiye cyane. Hama mubandanye mufata ikinyobwa kibandanye kibagubwa neza. Uruka ya Académie de la Cuisine Gastronomique, amashi menshi kuri bo bariko baregereza bakora ibikorwa byabo by'uno munsi. Ndabiginga rero yagira gutanga amasertifika, tubaza kuma amashi bahamagaye umunyeshure, dukoma amashi y'umunezero. Kaze staff ya Académie de la Cuisine kubabona no kubagira ya murakoze cyane. N'umwanya w'igikorwa nyezina tugiyemo cyo gutanga impamyabushobozi mwakoreye. Natangwe ndabaga ko abaronka amasertifika ari 31, nabo batanguye ari 54. Ariko y'ibi byose abashoboye kuronka sertifika zabo mu 31. Ikindi nacyo hariho attestation de réussite zerekana ubushobozi bagaragaje mu byigwa bakurikiranye. Attestation de réussite zerekana ubushobozi bagaragaje mu gikorwa cyabo. Abagiye kubona izo attestation mu 25, turabamenyesha ko
abanyeshuri batanguye biga kuva muri promosiyo ya mbere mushobora kwandika amakete yo gusaba attestation zanyu, muzohabwa ikibazo kugira mwerekane ubushobozi bwanyu. Tukaba duhaye ikaze abadusomera. ya Académie de la cuisine gastronomique, amashyi menshi kuri bo bariko baregereza bakora ibikorwa vyabo vy'uno munsi. Ndabinginga rero yagera gutanga amasertifika, tubaza kuma amashyi bahamagaye umunyeshure, dukoma amashyi y'umunezero. Kaze staff ya Académie de la cuisine kubabona no kubagira ya murakoze cyane. N'umwanya w'igikorwa nyezina tugiyemo cyo gutanga impamyabushobozi mwakoreye. Natangwiraga ko abaronka amasertifika ari 31 nabo batanguye ari 54 ariko inyuma y'ibi byose abashoboye kuronka sertifika zabo ni 31. Ikindi naco hariho attestation de réussite zerekana ubushobozi bagaragaje mu byigwa bakurikiranye. Attestation de réussite zerekana ubushobozi bagaragaje mu gikorwa cyabo. Abagiye kuronka izo attestation ni 25. Tunabamenyesha ko abanyeshure batanguye biga kuva muri promosiyo ya mbere mushobora kwandika amakete yo gusaba attestation zanyu, muzohabwa ikibazo kugira mwerekane ubushobozi bwanyu. Tukaba duhaye ikaze abadusomera. Reka tubandanye tuvuga. Inyuma y'umunyeshure ahejeje kuronka certificat yiwe ategerezwa kugenda asinye ko atwaye certificat yiwe. Muca mu gitabo ngaha mugende munsi. Harakoze cyane. Reka tubandanye n'iki gikorwa cyo gutanga amasertifika ku bashoboye gukurikirana ibi attestation. Uko yabivuze ni abashoboye gukora ibibazo kuko aragaragara kuri attestation. Hama certificat nazo ni izabitse, iduha certificat y'ubutize ibyigwa akwiza amasaha ategekanije mu byigwa. Murakoze cyane. Reka ntangure wa mbere n'uyitwa Dutsure Aime Shatia, ashike ngaha amashyi ashe kuneza bose ashike ngaha bamuhe attestation na certificat hariya. Yo kwegera ino bakabafotora. Shadia egera ngaha na baba ifoto uyu munsi no wawe n'aba ingoga hagati egera ngaha ya impande y'ababyeyi. Reka tubandanye. Uwa kabiri n'uyu yitwa Giriteka Yes Yela. amashyi kuri Yesu. Muze muranyaruka dukoresha umwanya, muze muranyaruka.
Ego reka tuhamagare